Mihigo mutima na umuco uvanye mw'ijuru udutemanzurireko ingo muvyeyi w'abarushwa sako ry'ingabirano zose uco wimishaha uhaza wagahebuza mushitsi nyawe w'imitima yacu muhumuriza wagatawangaza ruhukiro ry'abari ku kivi gatutu kabishwe n'intuguta kamwemwe kabuzuye akabange muco w'agahimere shora imitima y'abakwemera umuntu adafashijwe n'ubumana bwawe nta na kimwe kiroranye yashobora gukora uwagira imitima yacu pamera imishaha yacu yahasaragaye ingoma zacu nazo zizimanganye kwenye ibidadaye susurutsa umutima wacu kebanura ibitari mu buryo abakwemera baguhanze amaso baramagize zangabirano zawe teka ry'abari kwiye shikiro ry'ubukiriro n'akanyamuneza k'imyaka yose. Amen. Hallelujah. Ndabaramukije mwese bavandimwe bavukanye aho muherereye ku mpande zine z'isi ntitugire amahoro ya Kristo tugire Yezu Maria na Yozefu ndizigira ko mumwe wese ameze neza mwese amerewe neza aho aherereye no mu byo aherereyemwo ndahazi kubera ko turi mu bice itandukanye yo ku isi hari abamaze kuvyuka batanguye ibikorwa umukama bahezagire maze uko twama twabiganiriye umwe wese uko ashobora mu byo arimwo afasha Imana gushishikara igikorwa cirema no guhingura no guhinyanyura ivyo yamushizemwo. Hariho abandi nabo bakiruhutse murota Imana kugira ngo aho bukera muzindukana ingoga zo kurangura neza ico umukama ahamagarira umwe wese muri rusangi no ku rwego rw'umwe wese. Ego uno munsi turi ku munsi wa gatatu mwaca kiganiro cacu tumenye tuzirikane mutagatifu Mihigo Kizito w'ikibeho uko twama tugerageza kumviriza agace gato dukuye mu gitabo yanditse dufise intumbero imwe rudende yo kugira akajambo dukuramwo ngo kadufashe kaduherekeze mu buzima bwacu bwa misi yose mbere tugafata n'akajambo tugenderaho ku munsi kakadufasha gutsinda ingeso mbi zacu mu ntumbero yo kurondera kwitagatifuza kuko inzira turiko turarondera gucamwo ariyo twifuza ko yodushikana mu bwami bw'ijuru gusangira n'Imana akanyamuneza. Turazire ko atari ibintu vyoroshe n'impamvu twama tugerageza gusabikanya twese umwe wese akagira ico agumije ariko kandi tukiyambaza ububasha bw'ijuru kugira ngo bushobore kudufasha kushishikara neza iyi nzira n'uru rugamba rutoroshe rwo kwitagatifuza. Ego ni naco gituma kandi iyo tugeze mu biringo ekleziya dutekanirije turushirizaho kugira umwete kugira ngo dushobore gusoroma inema nyinshi tubike zidufasha gutambuka.
twamye twibukanya uku kwezi kw'icumi tugeze hagati kwahariwe umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tudakekeranya ko uwuvuze neza ishapure canke mbere nusakanya akavuga irozari aheza akagabana gose ivyiza vyinshi ko tuzi ko ari umuvyeyi mu gutanga ataderenganya, akunda abana biwe cane gose kandi yifuza ko twese tuba abantu beza bahimbara Yezu Kristo. None rero turacasigaje kandi ikindi gice c'ukwezi, uwadebukiwe asubire yinagura, asubire avyuke, avyura akariro kuko ari ikiringo ciza c'inema. Ego dusenge gatoyi hama ce dushishikara, twumvirize ivyo yadutegekanije uno munsi Mihigo, hanyuma ce dusangira n'akajambo kandi umwe wese aba afise ico yoshirako, umwe wese arafise ico yokuramwo. None rero umutima w'umukama atuje imbere kugira ngo dushobore kugumya vyankenegwa. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Muvukanyi wanje Yezu Kristo wambwe ku musaraba, uranzi neza, urazi uko ndi, urazi ivyumviro vyanje, urazi ivyo nkeneye, ibinezera n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa ko nirirwa ndakubwira ikindi ku mutima, urazi vyose. Uyu musaraba mvuna ibitugu, wewe urazi uburemere bwawo kundusha. Sinje imbere yawe nshaka kugusaba gukuraho ikigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucifashisha ngo ishaka rya Mana Data riranguke kw'isi nko mw'ijuru. Ndifuza cane kunyurwa bishitse no gushaka kwawe, guhore kumbera imvo y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'icabona. Igikorwa watanguye muri jewe ugishishikare gushika ku musozi, kugira ngo izina ryawe rushirizeho guhabwa icubahiro. Amen. Uno munsi twumvire ngo aratubwira ngo iki? Dushishikare mama Christine yaragejeje, aratubwira ati rimwe rimwe iyo ndiko nzirikana ivyo mbayemwo n'ivyo umuryango wanje uri kuracamwo ubu, umuryango wanje nkunda cane undi kure kandi naho ndi kure yabo kubera ivyo nahisemwo mu buzima, cane cane mawe wicisha bugufi kandi wingenza buhoro mu bagore bose namenye, nibaza ko bapfunzwe kuruta jewe. Ndabahaye iri ryungane ryavuzwe na Albert Einstein mu mwaka w'1930, umwaka wiyubakwa w'iri bohero rimfunze umubiri gusa. Ikindi agishinga n'ubutungane n'umwitwarariko kimuntu, bitandukanye cane no kumva ntakeneye kubana n'abantu. Ndi ivy'ukuri ingenzi yigenga kandi sinigeze negukira igihugu canje, inzu yanje, abagenzi banje canke umuryango wanje. Ayo masano yose ndayafise, ariko niyigeze ampaza ngo anyibagize irungu no kuba jenyene. Ku babanyi n'abagenzi banje bamye banshigiki mu gihe c'akanyamuneza, bakanta mu bihe bigoye, ndababwiye nti mwarakoze kunyereka ubuhemu, kunyereka isi ubuzima bwo. Kubera isi ndagwanira ijuru, kandi no kubera ubuhemu bwanyu noba narize kurekurira no gukunda kurusha, kugira ngo sinkurikirane akarorero kanyu. Ego turumva yuko harimwo amajambo menshi umuntu yogumya, harimwo amajambo menshi umuntu yogumya, cane cane dufatiye ku nk'akarorero umuryango. Turumva ingene avuze umuryango, arabona ko ivyo arimwo vyahavuye navyo bikakwega n'umuryango ukamera nabo nk'upfunzwe. Turabona abagenzi babi canke abatwiyeza ko kubera hariho ico tuba tubamariye gusa, ko mu kanya ico twari tubamariye kitakibaye co canke kitakigumyeho, ko ingene duca tubona isura nyayo yabo, nico nicigwa. Hanyuma kandi turabona ic'ingenzi kugumana ubuntu mu vyago, kuko ivyago bigenda ubumuntu umuntu yabutaye adaheza ngo abugumeko. Hama nifuza ko uno munsi tuzirikane
kuri iri jambo ryo kuba ingenza buhoro no kwicisha bugufi. Ego ikintu cyo kwicisha bugufi no kuba ingenza buhoro, mpava mvuga ngo igihushane cy'ibyo byose mpava ndabijaniranya, ni igihushanye ni ugutwarira hejuru. Ego mu kirundi niho bavuga ngo buhoro buhoro canke buke buke gushikana umusiba ku mugezi, ntivyigeze biwubuza gushika iyo ubwirizwa gushika. Hanyuma gutwarira hejuru naho, hariho umugani w'ikirundi bavuga ngo mbega gahanga wishwe n'iki, ngo nishwe n'ubwo abagabo ngo nabuze kwicwa n'akarimi kawe. Ego ukuvuga bagomba kutwereka ubu akamaro kujana ibintu buke buke mu bihe byinshi, kandi mbere no mu bintu byinshi twoba twarabonye canke twarumvise ibintu byinshi vyagiye birapfa canke vyanse gose bigapfa canke abantu bakahasiga ubuzima bivanye nuko abantu batwariye ibintu hejuru, bivanye n'ukuntu abantu bumvise inkuru, ntibumvise neza isoko ryayo, ntibumvise uwabizanye, ntibabanje gutohoza inzira byazananye, ntibabanje gutohoza intumbero nyene gutanga ayo makuru yari abifisemwo, bagaca batwarira hejuru, maze inkurikizi umuntu akaza gusanga hapfuye ibintu vyinshi, mbere n'abantu bakahasiga ubuzima. Hanyuma mbere icama gica giheruka kidukomerekeje cane mu mutima, umuntu asigara avuga ngo yomenya. Hama kandi turazi yomenya misi yose yamiza mu nyuma ibintu byose vyadupfanye, kandi kirababaza cane gose. Rero dufatire kuri iri ryungane mutagatifu Mihigo wacu yavuze, ariko arahayagiza umuvyeyi wiwe ati n'umugore icisha bugufi w'ingenza buhoro je nashoboye kumenya. Yaramuciye hirya no hino arabona yuko afise umuvyeyi w'imigenzo myiza, w'ingeso nziza. Ego natwe rero turabe imisi yose mu buzima bwacu, aho duherereye, mu byo dukoramwo, aho tuba, abo tugendana, abo duteramana, turabe ko inkuru tuba twumvise hirya no hino tutaziza nuko twazumvise, canke ko inkuru twebwe nyine ubwacu twumva ko tutazijana n'ahandi uko twishake, tugasanga twononye ibintu bitari bike. Mbega icama kidutuma gutwarira hejuru ibintu, ntabwo ari umutima mwiza wo gutanga amakuru. Oya, si umutima mwiza wo gutanga amakuru canke wo kurondera kumenya ibintu vyinshi. Akenshi turasanga dufise muri twebwe agatima kadashashemwo ubwiza bw'Imana na buke buke, ugasanga kumbure turabitumwa no kwihora, turabitumwa n'ishavu, tukabitumwa n'ishari, tukabitumwa n'inzigo, tukabitumwa no kugirira n'abandi gusa, tukabitumwa n'ukonona kugira ibintu vyononekare, hanyuma tukibagira ko vyose natwe tuba turiko turiyononera. Ego tuba turiko turiyononera. Ego none rero ivyo dutwariye hejuru bica bibuza ko turonka inkuru nyezina, kuko hari igihe inkuru tuyirasira hejuru, ukumbura umuntu yaba yarafise intumbero yo kudusigurira imvaho, agaca yinumira kuko abonye yuko ibyo bintu bitabaye vyiza. Rero biratuma twicira inkuru mu rutendeko, canke twicira ukuri mu rutendeko, ntitube tukirose inkuru y'ukuri y'ivyo bintu, maze ibintu rero bigaca biba vyinshi bihitanwa, nkava mvuga ngo n'urwo rusaku bavuga ngo n'urwo rusaku, kuko ruhava rukaba urusaku. Ego hanyuma ikindi naco twomenya nuko iyo inkuru tuyitwariye hejuru, cane cane kubera ko tuba dufise n'amasoko, ntihitana gusa kumbura uriko arayishikiriza, nabo wayizanye iraguhitana. Ni ukuvuga rero icigwa twokuramwo ni ikihe? Kubera yuko kumbura tumaze kubona inkurikizi nyinshi, ibi vyotwigisha kwama dusaba ingabirano y'ubwitonzi nk'uko Imana yama yabiduhishuriye mw'ijambo ryayo. Dusabe rero kugira ngo Imana itugabire ubwitonzi bwayo,
butuma tubanza gufata umwanya ukwiye tukabanza tugasenga. Dusabe umutima w'Imana atwigishe kuba abantu bazi kurimbura ibintu, kurimbura inkuru, kubanza kwitahuza, tugafata ingingo twaciye hirya no hino inkuru, hamwe ku buryo bwaho tuza gushikiriza ikintu twafatiye ingingo yumutse. Ivyo biheze bigatuma iyo habaye inkurikizi nta mwikomo twitako. Ucuvuga uti ibyo nshobora nari nabikoze, nari nagerageje kubitahuza no kubisobanuza hirya no hino, kumbure ibi nivyashatse ko bigenda uko nyene, Imana yabishatse ko biba uko nyene. Ni kuvuga iyo wakoze uko ushobora ukabona ko atayindi nzira wari gushobora gucamwo, aho nta mwikomo witako. Mugabo igihe waciye uhuruduka, ndakurahiye umutima usigara ubabaye, biragukomeretsa cane, mbere bigaca bigutuma ufata n'ingingo gihutihuti. Hanyuma turazi ko ivy'ingingo gihutihuti n'ivyo gutwarira hejuru kubera kwicisha bugufi biraduhitana gose. Kubera ko tubikoreshejwe n'ishavu, ntabwo tuba dufashe ingingo gihutihuti ngo dukize, oya, tuba turiko ngo twiyica gose. Kubera rero ko twe tutabishobora kubera inguvu nke z'umwana w'umuntu, umuvyeyi wacu Bikira Mariya, wewe umuvyeyi w'inama nziza, atubere mu ngoro, adusabire ingeso nziza cane yo kwicisha bugufi, hamwe n'ingeso yo kujana ibintu buhoro buhoro, kuko ari ivyo bizotuma tumenya ukuri kw'ibintu, tugashika ku kuri kw'ibintu atawe duhutaje, natwe kandi bitaduhutaje. Ivyo kandi rero turabibona ku bijanye n'umuryango mutagatifu wacu ariko aradusigurira ati umuryango wanje ndazi ko babaye cane kubera amahitamwo yanje. Ego umuryango ni ikintu gikomeye cane, uko uba uri kose ni ntasubirizwa. Harya twavukiye, harya twakuriye, harya twataye uruzogi, ni ahantu hakomeye cane gose dufitaniye isano, ku buryo bwaho twama dukenera kenshi gusubira mu muryango kugira ngo umuntu asubire yiyuzuze. Niho twakuye ico turi gushika uno munsi. Abandi baje kuza buzuza ivyo twakuye mu muryango twavukiyemo. Nico gituma cane cane umuryango w'amaraso ni ikintu nkenerwa, ni ikintu gikomeye cane, ku buryo bwaho umwe wese arico yama agwanira. Uko biri kose twese twama tukigwanira cane gose. Nico gituma kenshi muhora mwumva ngo umwana iyo yakuze atabona abavyeyi, amaherezo arasaba kumumenya. Cane cane hariho abana bagira ibikomere bikomeye ntibamenye abapapa babo, ico kirababaza cane gose. Umwana aragwanira kumenya wamuhaye ubuzima. Ego vyumvikana rero agaciro gose n'akanovera k'umuryango ni ntasubirizwa, ni ntagereranywa. Twame turwanira cane gose umuryango, kandi tugerageze uko dushobora kwama tubibamwo urukundo. Nivyo twese ntitugira umutima umwe, ntidufise imico n'imigenzo imwe, ariko kandi nk'umuryango hari ikintu kinini kiduhuza kidashobora kuduhuza n'abandi bantu, kubera yuko dufise amaraso atembera kumwe, bituma duhurira ku bintu byinshi. Byumvikane ko niba abantu akenshi twama dusangira amahirwe n'amagorwa. Ego dukora uko dushobora kose rero kugira ngo tugwane ko abacu ntitube abantu bakunda guhemuka, kuko ibintu bivuze kubereke. Iyi si inkuru ya mutagatifu Mihigo Kizito gusa, ariko aratubwira hariho imiryango myinshi ivamwe abantu baba bamaze kwisununura bakagira ico biha, ukaza wumva abatagize amahirwe yo kuronka nk'ivyo abo baronse, badasubira gucana uwaka, badasubira no kuhanyorera mu rugo, baca baza barabinuba. Uko biri kose umuryango n'umuryango, ahubwo tuze turategera ko twebwe ivy'Imana yaduhaye itahaye abandi banyamuryango,
yabonye yuko dushobora kubigera, niyo mpamvu yabitugabiye. Tugwanire rwose kuza twibuka abo dusangiye umuryango imbere, kuza kugwana no kwitwarika abantu bahanze, kuko ndabarahiye biroroshe rwose ko umuntu aza kugwana no kunga ubumwe n'abo hanze, abo mu muryango wiwe bishwe n'ubutindi. Ego abo mu muryango bishwe n'ubutindi, duhora twumva abana bamaze gutera imbere badasubira no kuraba n'iryahumye abavyeyi, badasubira no kubagurira n'akunyu n'utuvuta, tukiga ko umuryango w'amaraso. Mugabo ahuye n'abandi bambara kumwe, basokoza kumwe, maze kungana, bagendera mu modoka amwe, ugasanga ni wararaye, ugasanga abavyeyi baba no mu nzu iva. Ako n'akambaro kibara birateye isoni, n'ibindi byinshi umwe wese ashobora guca yisigurira. Rero cyane cyane tugwanire ko umuryango wacu uba umuryango wunze ubucuti, tugenda dusangira intambwe zose kandi tugenda dufashanya, umwe wese mu vyo agezemo, kugira ngo Imana irushirize kuduheza, ariko ntizigire duhezagira n'ibintu biboneka kandi ibintu biramba, igihe dufise inyifato yikura ku muryango. Ego kubera ko nyine n'ubundi tuguma turi abantu tutabishobora twebwe twenyene, mbese ikigongo c'Imana kidutwikira, hanyuma twame tugerageza gushiramwo inguvu zacu dukoreshejwe n'agatima k'ubuntu, ngo tugwanire ako gaciro ntangere, tugwanire iteka ry'umuryango, hanyuma byose tubikore mu kwicisha bugufi no kuba abantu b'ingenza buhoro, niho tuzoshobora gushikira ibintu birama kandi bizokwamaho imyaka yose. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.